twakire directeur wa banki. Yesu ashimwe. Ko mukomye amashinga ukumengo mudashaka kwakira kuri ubwo buwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Je mfise intahe ni nka zitatu. Imwe ya mbere nogomba gushima Imana yarangiriye neza, nari maze igihe ndiko ndarondera titre y'inzu narayirose, ejo ndatangura chantier. Vuga titre. Musenge cyane kugira ngo ndabe ko ejo nohonyora kuri yo chantier kugira ngo bigende muri Republique. Amen. Hanyuma intahe igira kabiri, tukiri muri seti hariho umudamu we tweze kuba tujana ku ishure twiga hamwe. Hanyuma yari yavyaye umwana umutima wasamye. Hama yari karaterereza higa umuntu yoshobora kumufasha kugira bamuterera beyo jana umwana kumuvuza mu Bufaransa. Ngo bariko babaca 48 millions kugira ngo yoja mu Bufaransa. Je ndamubarira ntiyo bija hose ayo mahera je ntaco no guterera. Mugico no guterera mfise umuvyeyi yashoboye. Hanyuma naramuzanye tugisengera muri seti, ashitse imbere y'umuryango nkahajya umwana aca yiyaka mama wiwe, acaza ariruka abasanga kuri altari, asanga je kuri altari. Ego. Hanyuma ico ni nko kumana yabwira mama erega wari waracerewe, wabonye aho nategerezwa gukirira, aca ariruka kuri altari. Ucura mutora uwo mwana, ucura musoma, ucuvuga ati iyo bija hose ndabona uyu mwana akeneye gukira. Mama wiwe agihagaze hari inyuma cakorora mosozi, ucuvugishwa kuri mama wiwe ukungene yatwaye iyo nda bigoranye. Hanyuma uramusengera, wa mwana arataha, bagiye kwa muganga basanga umutima warugaye. Salintaba. Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Hallelujah. Narababwiye niliwaambia ari inahe ziba nini kugeza uri mwe narimo abantu batinya kuzivuga. Kuna ushuhuda unakuwa mkubwa mpaka watu wanaogopa kusema maneno moja. Lakini kuna wakati watu wanashuhudia wanasema eti wameviongea, aliwapatia pesa. Huyu ni directeur wa banki. Huyu ni directeur wa benki. Yatangiye kuvuga inahe ya titre. Alianza kusema ushuhuda wa titre. Si titre ya sinema. Sio titre ya sinema. Ni titre ya parcelle. Ni titre ya parcelle. Arangija tubwira ivyo Yesu yakoze. Anamaliza anatuambia venye Yesu ametenda. L'affaire qui devait prendre 148 millions. Igikurisha gufata milioni jana na milioni 48. Ariko Yesu akamukiza umuntu atamusavye 10 cyangwa igihumbi. Lakini Yesu anampona huyo mtu bila kumwomba hata 10. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois ce roi de gloire? Son nom c'est Jésus. Hanyuma naramubajije nti none ko umwana wawe yakize ukabutaje gushinga intahe ni kubera iki? Ati umugabo wanje ntiyabikunze ko nza gushinga intahe. Ariko ndavuga nti Imana ntabwo icubahiro, sikizima wabonye ko umuvyeyi nariko ndakubarira ashoboye, umwana yakize, Imana yiwe igikora. Numva kuna abantu ari babi. Nasikia gisi watu ni wabaya. Imana izigamuje mwana kuko yaramukijije. Mungu alinde ule mtoto kwa sababu amemponya. Intahe igira kabiri, gatatu ni nyinshi. Yagombaga banyogira ngo asubire kuvuga ya kane. No kuvuga ariho mushikanje kuvuga umwana wo kwa data wacu yari yubatse urugo, yaratwara imbanyi zigakoroka, agatwara imbanyi zikakoroka, agatwara imbanyi zigakoroka. Profete bivanye no kwizera kwabo, yizera kumbura ati patira musengeye birashoboka, mbwa nabona ntiyo bija hose, n'ububati burashobora kuba bumeze kumwe mugabo utabitse bimwe. Kasira makoka. Ego. Ububati burashobora kuba bwubatse kumwe mugabo utabitse bimwe. Change nibagaye akakabati kubera ko ari gato karashobora gupakira vyinshi vy'agaciro kuruta kabati kinini. Ego. Cyana mubarira nti uraraba uzoze kuri eglise bagusengere ivyo bintu bihere. Madamu wanje yaciye amuzana muramusengera. N'umusa aza kwibaruka yarabariye yuko umengamerewe nabi, baramuratirema ahubwo genda kwa muganga, ubu yaribarutse arahetse umwana. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour celui qui a fait tout ça? Son nom c'est Jésus. Ego. Hamindi ntahe byukuri je naje ngaha byari bimeze neza. Kubari kumbona bivanye naho narinderewe canka nari nararerewe, bari kubona umengana ibintu vyoroshe. Kuko aho narinderewe canka hano ariko ndakora akazi, nukuri abona ngendera mu modoka nziza mugamuhira tagihari. Kandi cyari gitangaje, umuvyeyi yarandeze nawe yaransengera ngo ndonka akazi kandi yarafise urufunguruzo rwo kumpa akazi. Mugabi kanka. Mugamaze gushikira umuvyeyi je gihe namubona ubwa mbere nabonye Mose.
aransengera. Icyantangaje ahejeje kunsengera subiye gutaha umudamu yarampemba, umupapa akampemba, ntabwo guhembwa kabiri. Utagura guhembwa kabiri. Ego. Reka nze gusengera abantu kanaka mutangure kuronga double today. My God. Ubuzima buriyugurura. Hama icyakwirikiye nababonye ari Joshua. Nabonye Joshua Mose aragiye arakubise ya nkoni, ndabonye Joshua nawe araje. Arankoze ko mu ruhanga agenda ku kazi, nagiye ku kazi. Hama arambarira ko yabonye promotion. Promotion ntarayirose. Arambarira ikindi gihe ngo ndondere permis narayirose, imodoka ihagaze ngaho. we nukuvuga ahamagaze ngaha nukuri mfise ivyo noshima vyinshi cyane. Hallelujah. Ni vyinshi gose cyane. Amen. Ndaburaho mpera, haburaho norangiriza. Jesus. Igitangaje kimwe rero naje chansize mu bwenge. Jewe kera sinakunda kubona n'abaprofete. Kuko nibaza ngo bamwe barambesha. Ariko hari umuprofete umwe yambariye ngo ngoma ndakubarira ibanga rimwe utari bwamenye. Ngo ndiko numva amajwi ambwira ko Imana izoguha umuprofete azokurera. Ati numukozi w'Imana ngahi Bujumbura. Ati jewe ndakubariye ati nderekwa. Ati muga numukozi w'Imana azogushikana handi hantu. Maze kuza ngaha yambariye ati mbega wamuvugishwa nturamubona? Ati naramubonye. Ati nubu nturamubona? Ati naramubonye. Nubu duhuye acambarira ati nurya Imana yari yanyeretse. Ati numuvyeyi. Jesus. Arambara ati nari kuba ndumuvugishwa w'ibinyoma, nari kukubarira ngo ingusengeri wanje. Asanzwe nawe nyine afise program ya sengesherezako. Ego mukamesa. Akaca kubwira ngo siyo mie. Ndabona uwo bakurungitse. Abantu batakaje adresse barazi ingorane bahura nazo. Yarambwiye ati numuvugishwa natwebwe nubwo turabavugishwa araturengeye ari kuyindi level, ndizokumva abana muvuga ko vyinshi urazibira amatwi n'Imana yaguhaye n'umuvyeyi wawe. Ikindi kizagutangaza nuko numukoresha wanje nkoresha muri banki. Imisi yose haba habaye ikintu n'igihe ntabwa promotion yampamagaye mu birambaza ati wa muvyeyi wawe w'impuye yakubariye ngo iki. My God. Amashimwe cyane ku Mana y'abavugishwa, amashimwe Messi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne tu Seigneur, Emmanuel. Thank you, Lord. Hallelujah. Shibiganza hejuru uvuge ngo Yesu urakoze. Weka mikono juu useme Yesu asante. Yesu uraryoshe. Yesu uko mtamu. Yesu urahambaye. Yesu uko mkuu. Amashimwe yose naya. Shukrani zote ni zako. Cyubahiro cyose ni cyawe. Heshima yote ni yako. Uhimbazwe uninahazwe. Uabudiwe usifiwe. Uhimbazwe mwami. Ushemezwe. Wera. Gitare. Tare Shambo Bayo Ushime Osana
Jesus Christ is his name. Yesu Kristo ni Zina jiwe ni Yesu. Sema jina lake ni Kama nanji zina jiwe ni Yesu. Sema pamoja nami jina lake ni Yesu. Hari igihe migeze kwa muroko muratwigisha ibintu by'amafamiye, uburyo amafamiye ategwa, twari muri seti. Kubera narabikurikirana cyane, uvuze amaforomire nka ya Afrika. Ndi ku kazi igihe kimwe haba ikibazo cy'umukiriya twari dufise, nukuvuga yazavuga yuko yafashe umudame wiwe asambana. Nukuvuga myani majambo yarumva ko yari divorce. Rero ariko arabivuga kuko yabivuga mu bantu, ndamubarira ati mutama ibintu reka kubivuga mwaba bantu kuko aburi kurabarira uri kubabagira publicité. Bireke kuko umudame wawe ntihabuze umunsi yo yarabaye mwiza. Cyangwa uraza gusuzuma neza ashaka gusanga hari kibazo cyavuye kuri wewe. Uwo mugabo avuga ati jewe ngiye gushingisha urubanza. Byukuri yarashingishije urubanza kandi cyo gihe twari muri 21 jours. Ashingishije urubanza umunsi wabarira ko baza kugira ko divorce, acaca ku kazi ari saa 2. Aciye ku kazi ari saa 2, uwo munsi nashoboye kubona ibintu ntigeze kubona kuva nakavuka. Cyanda muwarira nticaranga aho mbarira ibigomba bibe ngo urumva ko tugiye kugira divorce. Ntimugiye kugira divorce. Nticaranga aha ndiko ndumva amajwi y'ivyo noshobora kuvuga. The son of a prophet. Niyo nabivuga ntibize kugutangaza. Je ndiko numva amajwi mbarira muri intervalle ya 11 na saa 8 uja gusambana, ucusambana no muntu afise iyo mpwemo y'ubusambanyi cyata ku mudame wawe, ha mudama cyararengegwa. Wa mugabo yaciye arira ubwo nyene. Aparia lata. Skelemara talikara. Salira bashadeka. Listen. Directeur wa banki. Deja wa banki. Si pasteur nga. Sio pasteur hapa. Si evangeliste. Sio evangeliste. Si na protocol. Si hata protocol. Nari muri korali. Haiko hata ndani ya kwaya. Muzomenya jari. Mtajua lini. Yuko imani gutwaya ha. Ya kwamba Mungu anakupeleka mahali. Hamota parfum. Panamata utegerezwa gusohoka umoti yo parfum. Unapaswa kutoka na mata hiyo parfum. Muzomenya jari. Mtajua gani. Yuko muri mwebwe. Ya kuwa ndani yenu. Hari mwe muyubuvugishwa. Kuna roho ya unabii. Nigiye muri ko murumva inahe nkizi. Ni wakati mko mnasikia ushuhuda kama huyu. Siogope. Vugishwa ku magufa yumye. Vugishwa mu gisagara. Vugishwa mu gihugu. Vugishwa mu mahanga. Ndani muri wewe. Ndani yako. There is a spirit of a prophet. Hari mwe muyuvugishwa. Hanyuma amaze kurira yarira ampa telefone ngo rabi nimero z'umudame wanje, rabi nimero z'umudame wanje. Cyana mubarira nti ego uragize neza kuzimpa yerekana mu telefone. Cyana mu telefone umudame wiwe ati woronka umwanya ryari ukaza mu biro tukavugana. Ati saa 11. Wa mugabo acambarira ati jewe sinkigiye muvyo bya divorce. Ngiye kwicara ahantu manze ntekane ku mugoroba turazana na madame. Ku mugoroba baje ndabiba bari ruko nyene nkuko ivyo numvise. Hama wa mudama acambwira ati sinivyo gusa jewe nahora ngirigwa ibakwe nkagira nk'ikintu c'imbono nkamwerekana amavision umugabo bukeye akayabona. Ati vy'ukuri umugabo yararenze ibigo kandi umugabo ati sindabiharira kandi vyageze uko nyene. Tijewe nca ndategwa ndaje sinimenye ivyo ndimwo. Nca ndababarira nti ico mbona coba igihe mwakundana mwari babiri, uwa gatatu n'Imana yari bari hagati. Genda mufate umwanya mufate sorti mugende hamwe muri babiri. Ntihagire n'umwana mutwara. Muganire mugingene mwubaka urugo. Barabikora, ca barabana. Ubaherutse no kurungika umwana mu Bufaransa kandi babanye neza. Get it? What a revelation. Kubimana ikundana birarenze. Kuwa Mungu anapendana ni vya zaidi. Kubwira umuntu, kuambia mtu atari no muri intercession. Haiko hata mu intercession. Akacabwira umuntu ngo umusikana hagati ya saa 5 na saa 8. Anafika naambia mtu eti siku fulani kati ya saa 5 na saa 8. Ama ori hanze ukavuga ngo hajya nabuvugishwa bubaho hagezaho n'abadirecteur basigaye bavugishwa in this church. The son of prophet. How about the prophet now? Kabakabaye. Jesus. Icho nangari Yesu uvugishwa gusa. Che nashangalia sio unabii tu. Raba abo bana batabaho. Tizama hao watoto wamesaidiwa. Ni kintu gikomeye Imana yikore. Ni kitu kikubwa Mungu amekitumikia. Komera Imana mashi. Tunaweza tukampigia Mungu makofi mengi kwa ajili ya utukufu wake. Muri ico gihe ariko ndakora amasengesho ariko nsaba ihagurutswa nkuko Imana hagurukije Gideoni, nico gihe nagirirwa iryo bakwe. Rero kuko je mu isengesho ryanje n'ubu nsenga sindeka kurivuga n'imbere y'abantu cyo nasavye Imana. Sinasavye Imana ko nzoja muri passion nza gucuruza nkuko abandi babikora.
nasavye Imana niyo naja muri pasi irandugana umusozi naho izonjana mu ruyigi izonjana hose bamahoro twavyumvise tuzokurungika kwishengero zoca twugurura bandanye ukora kwanza urindire pension ushike tuzogutegura. Thank you. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.